byinshi babivuze sino bisubiramo. Iyo umuntu akunda kuririmba, nibaza ko abo bafatikanije kuririmba indirimbo muri ya myaka 70, 80 hakurya ya Gigi bayibuke ndiko yarayikunda cyane. Yarayikunda cyane. Nuko bavuze reka ndeke kurambira abantu sabaca kure. Uyu muvyeyi sinovuga ko yari afise umutima nk'uw'abandi bantu. Ibihe byinshi nyamara ariko aravuga ngo mwana ngo tujina kandi si twebwe gusa bo mu nzu, nibaza ko nabo byakorana yari ngo tujina muhiri wacu. Twashobora kwicara turiko turanoganga ijambo isaha 6:30 z'ijoro zikagera twicaye, mwana avuga twumve, nta muto nta mukuru. Muhiri wacu yarazi gutanga amategeko, yatanga inama. Sinzi yashobora kwiyumvira ati ngomba gukora iki, umwaka ugahera ataragikora kubera umwana yari ataraza ngo twicare. Kimwe gusa muhira twamubonye iminsi mike, babivuze twebwe turi bato, yaratwitaho uburyo bwose bushoboka tutamubona. Ariko urondera ubuzima, Imana yamusanzeyo iramuhamagara kuja kuyikorera, kandi ariyo yaritavye acaragenda. Kuva yitavye umuhamagaro, iyo yakorera nta kintu yavanyeyo, waba uja kuraba uti muhira yapfuye yigiye yakorera, waba kikwereka ko yaciye amafaranga. Avaye araba tukaja gukorera Imana, aratangura yigisha ivyigwa ndoramana mwaje amashuri mwumvise babadondaguriye. Ndabamubona muhira, kuva muhira uja mu Rumeza agiye kwigisha religion, gushikayo n'urugendo bibaye bike bwoko amasaha 3 yagenda n'amaguru. Haraho yapfa kwigisha religion mu Rumeza, hari porogaramu iri mu Rukina, akaja afata ibara akagenda n'amaguru. Arabaho muri ubwo buzima. Murumva ntituvuze inzara, murumva ntituvuga uburuhe, turatubijya misozo uja mukamuhorera uvuga rukoma n'ahandi. Bigiye kuba birebire, yasubiye inyuma, utwo yari yasaho hepfo, acashira ku isoko, ati ndongere nkorera Imana. Cagura ikinga, kandi Imana yarakoze. Ndibuka sindabivuze ngo nuko yapfuye, ariko kandi ntiyapfuye. Ndababwira igituma. Ibihe bimwe, reka mvuga igihe kimwe, abantu bo kumutangaro abo baba barakoranye, bavuze ko bakoranye n'umuvyeyi wo kundaba, baramukirwa kubaka urusengero. Aritegereza ahantu bagira bakubake, ingene hari hameze, ati ahantu usaba gupfa gushyira urusengero rwo ariko kuza. Nibaza ko rwabaye mu za mbere zubakishijwe amatafari aturiye muri kare kare, abari murangiza. Twicaye muri hahandi ngo tujye inama, duhejeje ati dusenge. Umuryango yawusengeraga, mugabo ahejeje, Mana yashimye, avuga ingoro y'Imana. Ahejeje kuvuga ingoro y'Imana, agaca asengera utunyabugogo. Nibuka igihe ariko arasengera amabati,
narigeze duhejeje gusenga isaha 4 zirenga ndagenda kuryama isaha 10 mbyutse nsanga ni isaha yarafise umwanya muto nuno munsi imigambi yagize muhira yabaye uyu mwaka wa 2020 n'intango y'umwaka ya Salon Karaduseze. Ico gihe ishengero ry'Imana itariki 29 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 1994 iyo tariki sizoyibagira mu buzima bwiwe bwo gukorera Imana. Je niga hepfo muri lise mu kuhava inzira itaha mu Yasiyo na Jana twari kumwe na mushikanje yaje aho gutera dutaha twashiya mugabe Imana igira ubuntu dushitse hariya turakata dutumbera muhira aho hari tariki 2 z'ukwa kane turaho turanezerewe turasiye kubona abavyeyi turi mu bavyeyi mu muryango inkuru zidusangaye yuko urusengero rw'Inyakigungo rumwe rwakera abantu bashe byaranse ko yihangana imvura yari kiragwa ahitana ikoti y'imvura ahitana yakinga ati none ngiraguta Imana y'ubuye ubwenge yibuka umuvuga gutuma yari hafi bakora umuhisi mwari Petero n'abajije acaramuhitana nawe agira kwa kunda ahitana ikoti y'imvura ahitana ikinga baragenda asiga akivyumvise yavuze ngo mana ishengero ryawe bafata ikinga baragenda imvura ku mutwe baragenda bigiwe hirya hejuru muri ngabwe amasasa arasira abwira umuvugabutumwa bari kumwe mwana ngo dutahe igikorwa cyacu cyagikoze. Reka mvuge mu ncamake bababwiye hajya mubona mu karere ko hakurya ya Jijikari karatse bari yarabakozi babiri itariki sinazibuka hategekanye ubugeni umwe igishiha ubundi karama inkuru nabariwe aho niho nari tuja gutanga uko ikarambi umupasiteri aza kurongoza arindiriye umugeni igishiha nyabujya ava muri komine agataha n'amaguru aja ku rusengero uw'ikarambi yagiye muri komine Isonga nyabujya avayo n'amaguru agata ikarambi kugira ngo baronke umukozi. Uwo munsi sinzowibagira ndabona umwe ubaha hepfo yaje gutanga uko kuri karambi none mu pasitori cyane sawa gitoro ndakironka mbwira inzira cyane byonje kumutsa yatsi imodoka agiye kurondera umukozi nawe yaje n'ijyaje kurongoza igishiha cyaza n'ikinga kugira ngo arongoze karambi bahazi hakabarabara kamanuka gutya niko bazamo sinibaza ko uwo munsi yibuze ko ikindi fisifire adusanga turi kurusengera bari mu bwinjiriro uyu munsi wo kurwaje kumugara zatwumva induru iravuga y'abantu ariko barabona ikinga n'igenda induru iravuga arinjira Imana iracana nta muntu yahitanye ashitse imbere aja kwibwira gufata ifire bitagikunda acarasiba ikingira abandanya na wacu ku ruhande wagiye gutora ikinga nawe yiruka mu nzu ibyo kuyikinga yahinduye impunzu ashaka kwitaba arihanagura acaraza mu minota 5 acarongoza abageni mu minota 10 isaha 11 n'iminota yarahejeje abageni barataha ko ndavuga ese ico iyi minsi ya nyuma abantu turiko turakorera Imana twaronka umuhamagaro umuntu agakora n'umuhamagaro novuga byinshi ariko Imana
nagomba asaba ikigongwe ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 9 isaha kirashira 1:20 umwe mu bakunzi dukorana ngaha aranyandikira muri telefone arambwira ngo mukunzi ubu ntameze gute ndagusavye mumbwira uti imisuhuko narabuze icyo ndamwishura nca nandika ngo ego ambabarire ko ntavyo ndavuze umukozi yaza yavuze inzira yo kugenda mumbabarire ndabihereze ko muribuka ko igenekerezo rya 24 mwari mufise kanisa Matana yavuye kwigisha Bibiliya ngaha ataha Matana avuye Matana yaciye mu ararengana azikiremba kwigisha Bibiliya yagiye kwigisha Bibiliya ataha Ruzira ko hari kanisa Ruzira hari ibikorwa abariyo nibo boduha inkuru gestionnaire ngona nakumvise arabikora n'umuntu agira ati arakorera Imana umuntu agira agende abanyaruzira barabizi ibikorwa byo kuwa gatandatu sindabisubiyemo ikanisa riheze ku Ruzira yaciye muhira umubiroza wamaze kugira intege nke ndaza kubabwira icyateye izo ntege nke acavuga ati naho umubiri ufise intege nke ngiye gufatira imiti mu bikorwa acaza muri Bibiliya ku munsi wa mbere ko nari menyereye ko umunsi wa mbere ugeze nza kubonana n'umuvyeyi naraje sinashoboye kumuronka ategeye kwa muganga umunsi wa kabiri ntegekanya kuza kumuraba mw'ijoro naho yagiye kwa muganga yataha kandi ndagenda aho twoganiriye amasaha 1:30 baba baramukeneye mu bindi bikorwa ndarindi vatrona igihe cy'isaha 3 zibura turabonana 3 zirenga turabana ndaho numva kaho hirya muri risi ni muvyeyi urupamo ariko uravuga harya ndaha nyihangane genda cyo kiseyo usanga hari utuntu two gutunganya natururanya ataha nzogaruke murako sinashobora kumubona kuwa gatatu umugoroba basubirayo sindabahishira tubuze umuvyeyi aryoshe ndaho turavugana twafashe umwanya ukwiye turayaga isaha 4 ziragera twicaye turi babiri turayaga zirarenga igihe cy'isaha 5 zigira zigere ngiye gusohoka sanga ko bugaye Imana muhezagire turafatanya urugendo tucaha ndataha isaha ya isaha 6:05 y'ijoro ndi kumwe n'umuvyeyi hari abantu bafise abavyeyi ngaha ukamubona genda harya imuhanda muzobuhamana ikora igihe kikiriho ku munsi wa 4 mu gatondo batiyamara vyasi mukabure yagiye kwipimisha barambira icyo agwaye barabibura ubwo abantu tension yatubutse yarafise hypertension diabete ntacyo yari yitwaye kuko abavuzi bamubwira bati nta muti tukwandika kuko ntacyo twaye gira regime umunsi wa 4 barabibarira candaza mu gatondo amakiga muvyeyi ndamubona ko intege ziterazihera umurongozi w'ishengero bakora Imana muheza pastor Imana muheza ndabivuze jewe
serukiye umuryango Imana ibyo wakoze uzobikoregwe n'abawe ushika kurunganira ugirindwi mu izina rya Yesu. Nshitse ku munsi wa kane amasaha y'ijuru imbere ndabona ko bimeze neza. Kuwa gatanu mu gatondo ugiye kumuraba asanga yaraye neza cyane. Abakozi bakorana bari kumwe mu nama yasuye umuntu ameze neza kimwe gusa ntiyari bwaje kuko yahora ameze. Ndamusaba uruhusha muvyeyi umunsi wa gatanu unkundire uno munsi sinze aranyemere. Nari kuvuga ngo Imana imuhezagire yarahejeje. Umunsi wa gatandatu mu gatondo batiyamara muriye indi hirya gato atiyamara n'abo bamuvyase bamujanye kwa muganga haheze akanya igihe c'amasaha 3 ni none kumbonera bimeze gute tugira tukibuye ubonye bigiye kuba birebire urambarira umupasiteri aramuherekeza barashikayo. Bashitseyo abibururi baravye ati ni hypertension yadutse na diabete bamutera urushinge ko kubigabanya. Baca baragaruka ku munsi wa Mungu mu gatondo ka kare nazindukiye kumuraba mu cumba ndamubaza umuvyeyi n'amahoro ikome n'amahoro none ntitwoja kwa muganga i Bujumbura banzuriye kuko yarumva ko bakikaranaga ndamufasha ivyo umwana afasha umuvyeyi ashoboye turaja mu rusengero ndamushikanayo ariga amiga yose kandi yarayamaze. Bukeye mu masaha y'umugoroba umugabo umuvyeyi ntataha atoya umufatira imiti ngaho irafise ibinini vya malariya ko hagiye malariya irwaye bavyumva ati ko bambwiye ko atayo mfise mama wawe akaba arwaye yimurungikiye umuntu ati twari kumwe yaje kuraba atwara ya miti muhira kugira ngo uwo muda nawe ntabwo agira ingorane. Hanyuma ibinini genda muri farumasi uzanire umuti uyu n'uyu n'uyu uca undabira ibinini ndabizana nshitse wa muti urabuzanye ni ikinini ubwoko ndamuha. Hageze amasaha y'umugoroba umutima urambwira ngo ntawe urara iruhande yiwe ndaho iryo joro yaraye neza kuva duhejeje gusenga tukaryama yikanguye bukeye. Ku munsi wa mbere mu gatondo birahinduka bihindutse yahamagaye umwe muri abo bavyeyi n'abandi barazana nabo babonye ingene bimeze ti tuje kwa muganga i Bujumbura ivyo nivyo nari baradufasha. Dushitse i Bujumbura ashaka kure igihe cy'isaha 6:06 mikeya uyu muvyeyi yaraje aho nari yubukiye amuravye ntiyamubona ariko byari kure ambariye ati ko ntamubona aja kuraba usanga ntiyarameze nabi ameze neza. Bashitse i Bujumbura bagize bati tuje mu bitaro reka kwirwa muri bora nzogende ejo hamwe isaha 10 z'ubuca n'iminota hagati ya 10 na 14 umuvyeyi ariko narahamagaye muri telefone nsubira inyuma gato izo saha zigeze naciye nja mu cumba ndamurindiraho turavugana ndagira ivyo ndamufashije nsubira mu cumba nari yubukiye sinaronse itiro. Mu gihe cy'amasaha 9 tiro riramfata tiro rimfashe nari simazemo umwanya munini. Abatuzi iyo bishitse tukamuronka muhira turonse akanya twarondera akanya ko kuja mu ndimo mbona ari imbere yanje turiko turagenda ku musozi gutya
ashingura bukebuke jewe nja kuraba patemba ashingura bukebuke mugabo nkebutse umusozi wari utemba gutya aha haci barabara rinini iryo barabara rigenda hepfo y'umusozi twariko hari umwijima mugabo abantu bagenda bariruka ari benshi kandi nta n'umwe nigeze mbona yaringaniye mwijima ngo aseruke hanze itiro riramba ko ayo mashusho ntiyavuye mu bwenge agumayo ndikabura ndakanura amaso amashusho aguma mu bwenge muri jewe ndivuganya umuvyeyi situmutaha mbonye ico shusho niho nasubira kuyimumanganya gatonya kagitiro ngiye ko cyangwa baratelefone nja kuraba mushitsa hari arambara ati mwana sa none ko twavuze ko tuzoja kwa muganga cyo mu gatondo atiraha caranyereka ngina ariko arahema kwiyo tansiyo yari yaduze kuri cane uburyo no guhema vyase hema adashikana ndibondabira umuganga tukaja kwa muganga sinabona iyo ndamutora umuvyeyi mwumvire wacu wa kabiri ko biri uko rero ahubwo mutegure nabo bitegure tuje kwa muganga hafi tuca turagenda saha 10:20 z'ubuca kandi dushitse mu bitaro baca barapima igipimo kiraba umwuka w'ubuzima uri mu maraso ukungana baravye basanga ni muke baravye n'iryo hema baca bapima gutera kw'amaraso basanga hypertension yaduze abaforoma baramuye barakanguka nyakana burankari bamushira kw'ikanya basunikako bamutwara mu cyumba cyo kongereza impwemu z'ubuzima oxygene mu faransa dushitse aho barakoze ibyo bashobora tugiye gushika mu masaha 3 ane ndababwira nti banyakwa baganga iyi ndwara ngo yaje yahise kumpitana muri 2019 abanyakireba muravyibuka 2019 niho yanaje yamfashe ndivuza amezi abiri abahinga bataratora indwara ngo yari nyuma yayo bayitora baravura ubu n'imitego ndababwira none nta kuntu mumfashisha igipimo y'echocardiography muganga arambwira egome ibyo tudafise ngaho turabirondera iyo biri bitevye abariko baramwongereza impwemu mugabo baravye wa muvuduko w'amaraso wasi gusubira ku rugero baramanura hypertension iranga kumanuka baramanura diyabete iranga kumanuka biguma hejuru kandi bariko baramanuka amasaha ashira 6 bafata ingingo yo gufata ibipimo kugira bamupime bijya bita examen general amaraso barayafata ubwo nyene bafata ambulance twara ku bitaro bikomeye kira muhora muvyumva barapima haheze akanya ambulance iragaruka abaforoma baraho baza bahindutse abavukaye none mubona mwaraza arambwira ngo ega wa muntu arafise malariya amasaha ashira isambi niho batangiye kuvura malariya amarangi y'ingarirenga serumu ya mbere iheze bati babwire bamfashe ngomba gukubita hanze bamukurako ca kintu cyongereza impwemu na bya bipimo biri ku maboko asohotse umuvyeyi ahagwira hasi ndahumira kumwe twaca kuri wa musozi ndiko ndakurikira bukebuke nagiye uko nyene caciye hanze arashikayo guhema biriko birasubira kuba neza avuye hanze aragaruka arashika arasubira kuyaragara bamusubiza mu bya bikoresho byabo mana izo saha 8:30
wamenga duharura ko buca dutaha. Hageze igihe arahamagara ati mpamagare umwe muri abo baganga ntiwahano wumviriza ibyakubarira. Ati none nawe aho ibintu ntimwobikuramo. Niho bigirwa harya baravugana ndabyumva urumva atasubira guhemba neza uri hamwe ngo tumukure mw'iyi. Umwe arambwira hanze ngo none uyu muntu mugomba ko dutaha. Arantuma ku mwungere wa kabiri ati mbega hari aho umumbonera tukavugana. Nibaza ko araja kuza kandi Imana imiheza igihe kigeze yaragiye. Bari aho bamuteye serumu igira kabiri, abaforoma barambaza ati none gamuntu ninde bamanukanye? Ni jewe. Mu gitondo so mwazananye? Ego. Siwe muri kumwe gushikiriza isaha? Ego. Ninde arara? Ni jewe. Wewe uja warushe none n'ivyubu ubona bitambaye kuzabira kugura ivyo mwijoro naho bigenda gute? Imana igira ubuntu muri umuntu araza je gusuhuza umuvyeyi. Rero muvukanye sigarira ngaha nduke gatonya nawe ucugana gusigaranya usubire ku kazi. Ngiye kuryama isaha 10 zibura ngena sinzire nk'iminota yo gushika 20 hagati ya 20 na 15. Ndaho ndirimba indirimbo. Hahirwa abapfa bapfira mu Mwami Yesu, kandi Mpwema aravuga ngo baruhuke ubutamenwa bo kuko ibikorwa byabo bijyana abo bakurikira. Ikinziginzigi cyo gutahana umuvyeyi wewe usubira. Hanyuma rero iyo ndirimbo imaze kuza ndikangura, mushiki wacu yari yaje kundaba ko twahekana kera, arambwira ngo tubonane. Umuvyeyi mwabonanye? Hasigaye wewe. Ndindira ndaje. Isaha 12 ngenda ku bitaro, maze gushika kurira mu ibarabara n'abandi bariyo ngo tujyane ndabereka aho ahari bitari isakoshi yiwe. Tugiye twinjiye abaganga bati abantu wese mwinjiye muri benshi subira hanze mwese, ko bemera ko hajayo umurwayi n'umurwaje bibaye ngombwa n'uja kumusuhuza. Hagiye kumusuhuza ubugira kabiri bakaba bane baca baza klimatizere. Niko amategeko yanyu ameze. Subira hanze hariyo murumунanje mu minota mikenya yaho dusubiye hanze yitegereje murumунanje abona afise telefone. Ndabira amubwira abantu babiri ati je kabo ofise ntari yiwanje. Agiye kuyitora kugira ngo telefone iramunanira gufyonda, caramuhereza asubira mubwira ngo ndabira abantu nakanana untunge bantu munezeye. Abo bantu babiri sabo yaja kurondera bariko baragendagenda haha twaba turonka mu Burundi, sabo twaba turonka kuri ino si y'abazima. Bigeze aho ashira ku indirimbo ari muri reanimateur, arayirimba murumунanje namubageni woba mwumvise n'ijambo rimwe? Nta na rimwe. Imana ishimwe. Ahejeje kuririmba ashirako arasenga. Ahejeje gusenga amaboko arahindukira, umuntu yaje yagiye aza gukora kuri bya biri bamushyirako byo kumupima. Akora ku rutoki, ahejeje aratuza ariko arakora ko gutya, yarangije afashe utunyene
hahirwa abapfa bapfira mu mwami Yesu, kandi mumaravuga ngo baruhuke ubutabera bukuko ibikorwa byabo ijana abo bakurikira. Mukurangiza isiko abantu twese twaririmba Imana tukazoronka indirimbo